Umwami Yesu ashimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba ndabaramukije mwese aho muherereye hose hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Turakomeje n'inyigisho zitubwira ivy'ubushobozi n'ibikorwa vya Mesiya. Uyu munsi tugiye kuganira ku vy'amahembe ndwi y'umwagazi w'intama. Ubuherutse tumaze kubona ivy'impwemu ndwi z'umwami wacu Yesu Kristo. Twarabonye kandi n'amaso ndwi yuko ari inyonga zihoraho zibona ibiri mu isi yose. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomerezaho tubandanye kurabira hamwe ibijanye n'amahembe ndwi. Twasomye ijambo ry'Imana mu vyahishuro Yohana aho twabonye umwagazi w'intama ameze nk'uwishwe, afise amahembe ndwi, afise amaso ndwi, ngo nivyo mpwemu ndwi ngo zikwiragira hirya no hino mu isi yose. Rero uno munsi ndagira ngo tuvugane kubijanye n'amahembe ndwi. Amahembe ndwi ni iki? Mwene data, hari ibintu byinshi wahishwe kubera yuko mu gusoma Bibiliya ugasanga hariho byinshi utitaho, utaraba, utitwararika. Ariko mwene data ndagira ngo mbwire ngo amahembe ndwi asobanura ubushobozi n'ububasha n'ubutegetsi n'ubwami. Uno munsi tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane bitubwira iby'ubwami n'ubushobozi n'ububasha buri muri Yesu Kristo. Rero reka tubanze dusenye Imana twinjire muri iki cigisho. Data mwami wo mwijuru waremye ijuru n'isi, mu izina rya Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, ndongeye kugushimira kongeye kutugirira neza muri aka kanya kugira ngo tuyage ubutumwa bwiza. Mwami, tugiye kuganira ku bijanye n'ububasha n'ubushobozi bwa Mesiya. Ndakwinginze mwami ubane natwe, uhezagira umwe wese, usobanurire umuntu wese. Data, izina ryawe rihabwa icubahiro, nanje ndakengurutse nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero turagira ngo tuganire ububasha n'ubushobozi bwa Mesiya bugaragara muri arya mahembe ndwi twasomye. Reka tubanze twongere tuhasome, hanyuma duce tumenya ico ayo mahembe ndwi ariko aratubwira. Mu vyahishuro Yohana igihimba ni ca 5 umurongo n'uwa 6. Mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi n'ivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Imana ishimwe cyane. Ejo bundi duherutse kuvuga kubijanye n'impwemu ndwi n'amaso ndwi, ariko ntitwashoboye guhabwa kuvuga ku vy'amahembe ndwi. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke kuri aya mahembe ndwi. Mbega amahembe ndwi ni iki? Wumva bisobanura bite? Amahembe ndwi, ihembe risobanura iki? Ndagira ngo nkubwire yuko iyo bakubwiye amahembe ndwi baba bariko baravuga ubushobozi bw'ikirenga, ubushobozi butagira aho bugarukira. Aha rero tugiye kuganira ubushobozi bwa Mesiya n'ububasha bwa Mesiya n'ubwami bwa Mesiya n'icubahiro ca Mesiya n'ibikorwa nyezina by'ubutwari n'ubutegetsi. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu Kristo azoragira amahanga akayaragiza inkoni y'icuma. Inkoni y'icuma ndagira ngo nkubwire ko aho hasobanuye ubutegetsi n'ububasha bw'ingoma y'iteka, ingoma itazohangura, ubwami butazoshira. Reka turabe ico Bibiliya ivuga ku bijanye n'ihembe. Ihembe rivuze iki? Iyo dusoma muri Luka igihimba ca mbere murongo wa 69 haravuga ijambo rikomeye cyane ku bijanye n'ihembe. Kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. Haleluya. Uwo ni Zakariya ashima Imana, atazira Imana yuko yari bagendeye, atangura kuvugishwa avuga ngo kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. Ihembe rya Dawidi. Iyo bavuze ihembe bavuze ubwami, bavuze ubutegetsi, bavuze ubukuru, bavuze inkomezi, bavuze intsinzi idasubirwamwo.
hano barakubwira ngo Imana yongeye guhagurutsa ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi. Hano ihembe riko riragaragaza ubwami. Reka dusome Zaburi ya 18 umurongo wa 2. Uhoraho ni igitandara canje n'ubuhungiro bwanje n'umurokozi wanje, n'Imana yanje ni igitandara canje gikomeye, niwe nzohungirako, niwe nkinzo yanje, ni ihembe ry'agakiza kanje n'umunara wanje wo guhungiramwo. Imana ishimwe cyane. Hano turabona yuko ihembe ngo niwe nkinzo yanje, ihembe ry'agakiza kanje n'umunara wanje wo guhungiramwo. Ihembe bivuza agakiza, gutsinda, kunesha abansi. Biragaragara neza yuko ihembe rivuga agakiza k'Imana, intsinzi ku bana b'Imana. Iyo tubona isengesho rya Hana igihe yashima Imana, Imana imaze kumuha umwana Samweli, Hana afata umwanya wo gusenga maze ahabwa no kuvugishwa n'Imana. Turabonamwo ijambo rivuga ihembe ry'agakiza muri Samweli ya mbere igihimba ca 2 turasoma umurongo w'10. Abarwanya Uhoraho bazovunagurika, azoturagara ari mu ijuru. Abakankamire, Uhoraho azocira imanza abo ku mpera z'isi, kandi azoha inkomezi umwami wiwe, ashire hejuru ihembe ry'uwo yimikishije amavuta. Haleluya! Ngo azoshira hejuru umwami wiwe, kandi ngo yongere ashire hejuru ihembe ry'uwo yimikishije amavuta. Ni Yesu Kristo umwami wacu, ni Yesu Kristo umwami w'abami, kandi tumubona afise amahembe ndwi. Twamaze kubona ko ihembe rimwe gusa rirashobora kuzamura igihugu. Rero amahembe ndwi ari ku mwagazi w'intama asa n'uwishwe, yaramaze gutsinda intambara. Asa n'uwishwe, yaramaze kuzuka, avyagiye uburyo bw'Imana. Asa n'uwishwe, umuntu yamaze kuzuka avuye mu rupfu, aba atsinze, abanesheje. Nico gituma Yesu Kristo afise amahembe ndwi, afise ubutwari, afise ubushobozi, afise inkomezi, afise icubahiro. Haleluya! Rero turabonye yuko ihembe rimwe gusa rirashobora gukiza ihanga, rirashobora gukiza igihugu, rirashobora gukiza abantu bose muri rusange. Ari ihembe rimwe. Ihembe rimwe bisobanura agakiza, risobanura intsinzi. Ihembe rimwe risobanura ukunesha. Rero iyo bigiye kugenda mu mahembe abiri biba ari ubushobozi bw'ikirenga. Iyo bigiye mu mahembe 3, amahembe 4, amahembe 5, amahembe 6, noneho iyo bigeze mu mahembe mu buryo bugira ndwi, bisobanurwa yuko ari intsinzi y'ibihe bidashira. Ni intsinzi y'ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Iryo hembe rigira ndwi ni ubusobanuro bugaragaza yuko ari ububasha bw'ibihe byose. Reka turabe rero iki cyubahiro ca Mesiya. Mucete Paulo yandikiye Abikolosayi igihimba ca mbere, dusome duhereye ku murongo wa 15. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremerwa kuba ibyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri byose. Kuko Imana yahimbawe nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose, nayo ari byo mu isi ari byo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Haleluya, haleluya! Mwene data no majambo arimwe aratubwira ubukuru n'ububasha n'ubushobozi n'icubahiro n'ubwami n'ubutegetsi buri muri Yesu Kristo. Tumaze iminsi twiga Kristo uwo ari we, bona igikorwa ciwe. Tumaze iminsi twiga ibikorwa vya Mesiya. Rero uno munsi tugeze ku busobanuro nyezina bw'ubushobozi, bw'ubutegetsi, bw'ubwami, bw'ubukuru, bw'icubahiro. Yesu Kristo ngo niwe shusho y'Imana.
Yesu Kristo ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Ndagira ngo nkubwire yuko aya mahembe ndwi asobanura ubukuru. Yesu ngo niwe mutwe kandi ngo niwe shusho y'Imana kandi ngo ubukuru bwose bwaremewe kuba ubwiwe. Yesu ngo niwe mutwe w'ubukuru bwose, nguri intebe z'icubahiro, nguri ubwami, nguri ubukuru, nguri ububasha, ngo byose byaremwe nawe. Haleluya, haleluya. Rero kuba afise amahembe ndwi bisobanuye yuko Yesu Kristo ari hejuru ya byose. Iri banga ryari ryaragizwe ibanga kera, abantu benshi ntibarimenye, ndetse n'abayuda ntibarimenye, ndetse n'abantu benshi muri kino gihe ntibarabimenya. Ariko ndagira ngo iri banga riserurirwe wewe, riserurirwe jewe, yuko dufise umwami adashobora kunyiganyizwa, dufise ubwami budashobora kunyiganyizwa, kuko uyu twizeye Yesu ari hejuru y'abakuru, ari hejuru y'abami, ari hejuru y'abategetsi, ari hejuru y'abafise ububasha n'ubushobozi, ari hejuru y'abaganza. Yesu n'umwami w'abami. Ndagira ngo dusome amajambo atwereka ukuntu Yesu Kristo ari umwami w'abami. Ivyahishuro Yohana igihimba c'19 umurongo wa 11 kugeza ku wa 16. Hano turaza kuhabona ijambo litubwira ngo Yesu Kristo ni umwami w'abami aganza abaganza. Turagira ngo turabe amazina y'ivyubahiro ya Mesiya kugeza aho tuza gushika ku ijambo rivuga ngo Yesu ni umwami w'abami aganza abaganza. Reka dusome duhereye ku murongo wa 11. Umutwe w'amajambo uravuze ngo inganji ya Kristo. Mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa. Icambere hano tubonye izina rya mbere yitwa mwizigirwa. Yesu Kristo ni mwizigirwa. Irindi rya kabiri yitwa munyakuri. Yesu Kristo yitwa munyakuri, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atamujanye. Aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi. Yesu Kristo arwana intambara mu bugororotsi. Yesu Kristo niwe atsinda, niwe anesha. Ihembe rimwe ryonyene rirashobora gukiza. Iyo amahembe abaye indwi rero birakomera. Ngo arwana intambara mu bugororotsi. Mwene data ntutinye muri bya bibazo ukunda gucamwo, uwo wizeye azogutsindira byose. Kandi ucizera gusa biba bikwiye, ibisigaye usigara gusa wirabira ibitangaza n'ibimenyetso biriko birakorwa. Yesu araseruka, aseruka rukambye, arwana intambara mu bugororotsi. Haleluya. Umurongo wa 12 atubwiye ngo inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Hano baratubwiye ngo inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, mu nyonga ziwe harakaka harakayangana, ngo no mu mutwe yambaye imigara myinshi. Iyi migara irasobanura icubahiro n'ibikorwa bitangaje yakoze, ingene yakijije abantu, ingene yazuye abapfuye, yahumuye impumyi, yakijije abagwaye, yakijije abanyabyaha, yabohoye imbohe. Ibintu byinshi Yesu Kristo yakoze. Yaratsinze urupfu, atsinda Satani, atsinda abadayimoni, atsinda ibyaha, yaranesheje isi, yaranesheje imbere ya Pontiyo Pilato, yaratsinze urugamba ararusozera. Yesu Kristo ari ku musaraba arabasabira, asabira abamubambye, aravuga ati Mana ubabarire kuko batazi ico bakora. Iyi migara myinshi isobanura amatazirano, guhimbazwa kuri muri Yesu Kristo, ivyiza yakoze, nico bisobanura imigara myinshi. Kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Hari izina Yesu afise, iryo zina nta wundi arizi, niwe wenyene arizi, kandi nta wundi azorimenya. Yesu Kristo niwe wenyene arizi. Muri iryo zina harimwo ubushobozi, harimwo ububasha, kuko mu Mana muri mpwemu amazina afise ico asobanuye. Muri mpwemu amazina afise ico asobanuye. Ndagira ngo mbwira abantu bakunda gushoka biyitirira amazina ngo nuko bumvise ari amazina y'icubahiro, bagaca bipfuza kuyitwa, bakifuza kwitwa ayo mazina. Mwene data, iryo zina nubwo uryitwa canke nubwo bari kwise, mbega niko mwijuru uryitwa?
mbega mwijuru niko uzogyitwa, mbega mwijuru uzokwitwa iryo zina. Izina rifise icyo risobanuye mu buryo bwa mpwemu. Suzuma rero mwene data, ntuhave wikwegera amazina atari yawe. Yesu izina, hari izina afise, iryo zina niryo rizotuma atsindanishiriza abera biwe bose, kuko aho azoseruka bizotuma aca arwana intambara mu bugororotsi. Izina risobanuye ibintu bikomeye cyane. Mu izina rya Yesu harimo intsinzi, mu izina rya Yesu harimo ubushobozi. Uno munsi izina rya Yesu iyo turivuze abadayimoni barahunga. Izina rya Yesu iyo turivuze imyuka mibi iragenda igatekera igahunga. Mu izina rya Yesu Kristo hariho abantu bariko bariremeka amazina y'ivyubahiro, ariko ugasanga iryo zina ntaco rimariye abantu, kuko aya mazina twitwa nayo kugira ngo gusa baduhamagare, kugira ngo ntitwitiranywe n'abandi. Ariko ajya amazina y'ivyubahiro abantu bitana mu madini, arya nayo n'ayakaryosha n'ayakaburya, nayo kugira ngo abantu gusa biyumve bibone bumve yuko bubashwe. Ariko mwene data, izina rya Yesu rirengeye yandi mazina yose, kandi hariho n'irindi zina Yesu yiteguye guhabwa. Hari irindi zina Yesu azokwitwa ntawuriza atari wowe wenyene. Umurongo wa 13, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Yesu Kristo yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, bisobanurwa ngo yaradupfiriye ku musaraba, yaratubambiwe, yacumiswe icumu mu rubavu, yambitswe urugori rw'amahwa mu mutwe. Umwami Yesu Kristo yazibuwe imisumani mu biganza no mu birenge ari ku musaraba. Umwami Yesu Kristo afise impuzu zajobetswe mu maraso. Ngo kandi yitwa Jambo w'Imana. Yesu Kristo niwe Jambo w'Imana. Twamaze kubona yuko ibintu byose byaremwe nawe kandi biremerwa kubivyiwe, ngo niwe Jambo w'Imana. Igihe Imana yarema yakoresheje Jambo, kandi uwo Jambo yihinduye umuntu, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Aha turiko turabwirwa ibikorwa vya Kristo, ibikorwa vya Mesiya. Hari abantu benshi batazi Mesiya uwariwe, hari abantu benshi batazi ibikorwa vyiwe yakoze ivyo ari vyo. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu Mesiya twizeye niwe Jambo w'Imana, niwe yaremye, kandi niwe byose byaremewe kubivyiwe, kandi Yesu niwe mutwe wa buri kintu cyose. Ubukuru n'ububasha n'ubushobozi, Yesu niwe ari hejuru y'ubukuru, Yesu niwe ari hejuru y'ubwami, Yesu niwe ari hejuru y'ubushobozi, niwe ari hejuru y'ubutwari bwose. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umurongo wa 14 uravuga ngo ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira. Murazi ko iyo umwami avyagurutse, iyo umwami afashe urugendo, ingabo zose zica zimukurikira. Rero abaturage bo mu ijuru, abamarayika bakuru, bose ni ingabo zo mu ijuru, bose ni ingabo zo mu ijuru, kuko mu ijuru hari umwami umwe. Ndetse na hano kwisi twizera ko hari Yesu Kristo, umwami umwe yadupfiriye ku musaraba. Nta wundi mwami yapfuye ngo azuke ngo acungure abantu kwisi. Rero hano kwisi hari umwami umwe, haleluya, ni Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba. Umwami twizera n'uwapfuye akazuka. No mu ijuru hari Imana imwe, hari umwami umwe, haleluya, haleluya, uwo ni Yesu Kristo. Iyo byagurutse, ingabo zo mu ijuru zica zimukurikira, haleluya, ngo zambaye impuzu zera, ngo ziri ku mafarasi y'ibitare. Umurongo wa 15, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga, azo yaragize inkoni y'icuma. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe. Hano turabonye inkota iva mu kanwa kiwe, haleluya. Mu kanwa kiwe havamwo inkota. Iyo nkota ikarishe ni iyihe? Ni Jambo Yesu akoresha. Yesu akoresha ijambo mu gutegeka no mu kuyobora. Yesu akoresha ijambo mu bushobozi bwiwe bw'ubumana, akoresha ijambo. Iryo jambo ni inkota ikarishe. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose.
Yesu aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana. Uburake bw'Imana. Yesu agiye kuza guca amateka, kuko turazi ko bwa mbere Yesu yaje kw'isi ari umwagazi w'intama, ariko agiye kuza ari umwami w'abami, agiye kuza ari intambwe yo mu muryango wa Yuda, ngo azoza afise inkoni, azoza afise inkoni y'icuma. Iyi nkoni y'icuma twamaze kumva ni inkoni yo kuragiza amahanga. Iyi nkoni yo kuragiza amahanga mu mateka nta nkoni y'icuma irabaho, kuko izi nkoni zose ziragira ni inkoni zipfa, ni inkoni zisaza, ni inkoni zikura zikabisa izindi, ni inkoni zisanzwe zivunika. Ariko inkoni y'icuma ni inkoni y'Imana. Imana igiye kuzana ubwami butazohangura, Imana igiye kuzana ubwami butazoshira. Mesiya agiye kwima ingoma y'ibihe bidashira, Mesiya agiye kwima ingoma itazoshira. Ntawe uzovuna iyo nkoni, ntawe uzovuna iyo nkoni, ntawe uzokuraho ubwo bwami, kuko azoragirisha inkoni y'icuma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo yongere agane vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana. Agiye kugana mu burake bwiwe. Abanyabyaha bazonyukwanyukwa, abanyabyaha Satana azofyonyorerwa munsi y'ibirenge byiwe no munsi y'ibirenge by'abera mu izina rya Yesu Kristo, kuko yaravuze ati mbahaye ububasha bwose bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Rero azoganisha ibirenge mu guca amateka, kugira ngo akureho inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi zigiye guhona, abansi b'Imana bagiye gushira, bagiye kuranduka, abansi b'Imana bagiye guhona, kuko banse kwihana. Barabwiye ubutumwa ntibihana. Abantu benshi barumvise ubutumwa baranka kubukurikiza, baranka kubwakira, ariko bagiye kuganishirizwa mu bwato. Ibirenge bigiye kugana vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana. Mwene data, hunga ntupfe, hunga udapfa, kuko hagiye kuza uburake bw'Imana bugiye kuza gusukwa ku batuye isi, kuko bagararije, kuko banse kumvira. Igihe kigiye kugera. Reka dusome ku murongo wa 16. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Haleluya. Ku mpuzu ziwe afise izina ryanditswe ko. Haleluya. Iri zina rigenda rigaragara. Twamaze kumva ko hariho izina ritigera rimenyekana, ariko iri ryoryo ni izina rigiye habona. Mwene data, iyumvire mwene data, uyu Mesiya nindahwanye nawe hano mw'isi, nindahwanye nawe mw'ijuru, nindahwanye nawe ikuzimu. Uyu Yesu ububasha n'ububasha bw'ubushobozi. Rero izina rya mbere twabonye yuko atawunda arizi, ariko hano turabonye izina rigaragara, aho Yesu azoza ari ku ifarasi y'igitare. Nukuvuga ngo ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Yesu Kristo ni umwami w'abami, ubukuru n'ububasha bwose. Yesu niwe mutwe, Yesu niwe nkomezi, Yesu niwe bubasha, niwe ategeka, niwe aganza, niwe afise ububasha bwose, niwe afise inkomezi zose. Ni umwami w'abami, ni umutegetsi w'abategetsi, ni umukuru w'abakuru, afise ubushobozi bwose. Nico gituma wewe nanje tudakwiye kwihebura, tudakwiye gucika intege, tudakwiye kurambirwa. Ndagira ngo dusozerere ku ijambo rimwe riboneka hanyene mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 17 umurongo ni wa 14. Tumve ukuntu abami bo mw'isi bazohaguruka ngo bagwanye uwo mwagazi w'intama, ngo bamugwanye, ariko ntibazomushobora, kuko uyu mwami ari umwami w'abami. Kandi n'abanesheje bayobotse bahamagawe nabo nyene bazoba bari kumwe na Kristo, bazofatanya nawe kuganza, kandi nabo nyene bazotsinda abo bami. Reka dusome ayo majambo aboneka aha mu vyahishuriwe Yohana 17 umurongo wa 14. Abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, ni umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hano ngo abahamagawe,
abatoranijwe, abayobotse, abanesheje nabo nyene bazofatanya na Kristo kunesha abo bami. Hano turabwirwa abami 10, abami 10 ariyo ya mahembe 10 ari kuri ca gikoko hamwe na Antikristo, ngo bazokora inama ngo baje kurwanya umwagazi w'intama. Abo bami nubwo bishize hamwe n'abantu buntu bapfa, n'abantu ntibashobora kurwanya Imana. Satani ni kiremwa ntashobora kurwanya uwamuremye, kuko ari munsi y'ubutegetsi bwa Mesiya. Kuko twabonye ijambo ry'Imana litubwira neza yuko Yesu Kristo ariwe mutwe w'ubukuru bwose, ariwe mutwe w'ubwami bwose, ariwe mutwe w'ubushobozi bwose. Yesu niwe ari hejuru ya byose. Rero amahembe ndwi ari kuri Yesu Kristo umwagazi w'intama agaragara asa n'uwishwe, bisobanurwa ngo yaramaze gutsinda, yaramaze kunesha. Kuba agaragara asa n'uwishwe niyo ntsinzi ya mbere, kuko umuntu amaze gupfa akazuka ntaba kibasha gupfa, urupfu ntiruba rugifise ububasha kuri we. Rero Satani ntagira ububasha ku muntu yamaze kuzuka, Satani ntagira ububasha ku muntu yamaze kurengana. Yesu yaramaze kogorora, abiwe bategerezwa kogorora. Mwene data nawe ahuri utegerezwa kumva yuko upfa kucaha ukazukira ubugingo budashira, ugaragaze yuko wamaramaje guheba isi n'ivyisi, guheba ivyaha n'akaha, kurandura icaha n'icitwa ikibi cose, hanyuma ukuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, nawe ukinjira muri ubwo bubasha bwa Mesiya Yesu Kristo yaduteguriye. Haleluya! Mwene data ndagira ngo nkubwire yuko Imana yatuzuranye na Kristo, itwicarikana nawe aha niho mw'ijuru, kugira ngo ubwo bubasha bwo gutsinda no gufatanya na Kristo bishakirwa yuko uba warazuranywe na Kristo. Yesu Kristo nawe yaramaze kuzuka, yarazutse. Jambo ry'Imana ryatweretse yuko Yesu ariwe mfura mu kuzuka mu bapfuye. Kugira ngo uhabwe ubwo bwami, kugira ngo ushike aho hantu, nuko hashika wamaze kuzuka. Mbega mwene data warazutse? Mbega waba waramaze gupfa? Canke kuri ubu uracagendera mu by'isi? Abakigendera mu by'isi bose ntabwo barazuka, kuko ntibarabasha gupfana na Kristo. Birashakirwa ngo ubanze upfe ku caha, ubanze upfe wice kamere yawe, wice kamere y'umubiri. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo natwe twarazuranywe na Kristo. Imana yaratuzuye, ituzurana nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Uno munsi umuntu yakijijwe ari kumwe na Yesu Kristo ahantu ho mw'ijuru mu buryo bwa mpwemu. Ndagira ngo mbwire ngo aho hantu Pawulo yaragezeyo akiri mu mubiri, ntiyari bwapfe. Yaratubwiye ngo yarajanywe agenda mu ijuru rya gatatu. Iryo juru rya gatatu mwene data urishitsemwo niho habonekana ubwo bubasha n'ubushobozi bwo gutsinda no kunesha. Aho niho Yesu yambikiwe amahembe ndwi, aho niho Yesu yaherewe amahembe ndwi. Mwene data ayo mahembe ndwi agaragara kuri Yesu kuko asa n'uwishwe, kuko aho hantu muri iryo juru rya gatatu Satani ntagerayo. Igituma Satani atagerayo, ntabwo Satani agera aho hantu habazutse abazuranywe na Kristo mu ijuru rya gatatu. Aho hantu Satani ntagerayo, kubera yuko atagerayo nta bubasha ashobora kukugirako, nta bubasha ashobora kugira ku bana b'Imana, nta bubasha ashobora kugira ku bakijijwe, ku banesheje. Iryo juru rya gatatu rijamwo wazutse. Mwene data, iryo juru rya gatatu rijamwo wazutse. Birashakirwa ngo nawe ubanze upfe, ubanze wice kamere y'umubiri, ibanze ipfe. Niyamara gupfa uheze uzuke. Nimumara kuzuka uce winjizwa muri iryo juru rya gatatu, hanyuma wicarikanwe na Kristo ahantu ho mw'ijuru. Mwana ishimwe cyane. Nawe ubanze witandukanye n'iby'isi byose, ubanze wirukane iby'isi, uvyirukane, hanyuma ubone gupfa. Niwamara gupfa Imana izohita ikuzurana na Kristo. Uzoheza rero ucujanwa hariya muri rya juru rya gatatu. Yesu yazutse ku munsi ugira gatatu. Pawulo yaravuze ngo yajanywe mu ijuru rya gatatu. Iryo juru Pawulo yarigiyemwo akiri kw'isi, yaratwawe mu buryo bwa mpwemu, aja kubona ibitabonwa, aja kumva ibitovugwa. Ngo ibintu yumviseyo ntavyo yoshobora gusobanurira abantu, nta muntu yoshobora kubisobanurira, kuko n'amajambo y'impwemu. Turabona yuko Pawulo yagenda agerageza gusobanurira abantu
ivyo mwijuru rya gatatu. Iryo juru rya gatatu kugira ngo urishikemwo uzorishikamwo ari uko abanje gupfa, hanyuma umaze gupfa ukazuka, umaze kuzuka ukazuranwa na Kristo, hanyuma Imana igaca ikwicarikana nawe ahantu ho mwijuru. Uzoca uhabwa ubwo bwami ngo abazoganza bazofatanya na Kristo n'abazoba baranesheje, barayobotse, barahamagawe, baratoranijwe. Mwene data, wowe warahamagawe, uyu mwanya ni umwanya wawe wo guhamagagwa, wo gutoranywa kugira ngo wemere mwene data kuzoragwa ubwo bwami butazoshira. Rero ndararitse umuntu yumva atarapfana na Kristo, ndakuraritse mwene data kwinjira mu muhamagaro, uhamagarwe wemere kwitaba, wumva ijwi ry'Imana riguhamagara hanyuma witabe. Rero ndagira ngo umuntu wese yumva agomba kuzuranwa na Kristo ubanze upfe ku caha, ubanze wihane. Hoba hari icaha kikiri muri wewe, banza ucihana isaha, nimumara kucihana uce wakira ubugingo budashira. Tugiye gusenga abifuza kuzuranwa na Kristo, mwese abifuza kuraga ubugingo budashira, turagira ngo dusenge Imana. Mwami Imana data ugira neza, watsinze wanesheje urupfu na kuzimu, mw'izina rya Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba, ngushime ngukengurukira kubw'ibi byiza ugiye utugirira, udusobanuriye ibanga, udusobanuriye ubusobanuro bukomeye. Ndagushimira Mwami kubw'ubushobozi n'intsinzi bibonerwa muri Kristo Yesu. Ndagushimira Mwami, ndasengera abera bose, ndasengera bene data bumvise ijambo ryawe, bapfe ku caha, bice kamere yo mw'isi pe, kamere yo mw'isi yongere gupfa, maze Mwami baze baraga ubugingo budashira. Urakoze Mwami, ndagushimira data uja. Jambo ryawe riratubwira ngo none rirasangwa mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari. Ndasengera uyu mwene data yongere kurondera ibiri hejuru iyo Kristo ari, arangamize mu ijuru, ashaka Imana. Urakoze ku bantu bongeye gupfa ku caha bakazukira ubugingo budashira, maze bakazofatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Mwami urakoze, ndabikengurutse nshima, ndavyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwami Yesu abahezagire cyane, mwari kumwe na mwene so Abel Mbonimpa.